uyu munsi nifuje ko turabira hamwe ijambo indahiro. Indahiro rero ni kimwe mu bintu bikomeye mu buzima bw'igihugu, haba mu kibano canke mu bindi byose bitandukanye. Aha rero nibaza ko yaba umukuru canke umuto yama yarahiye bivanye n'ibiharimo. Kurahira rero ni indahiro nirivuga rivuye mu kurahira ariko kwiyaturira ko ibibi, nkuko tubibona mu gitabo citwa Element de Géologie cy'umuhinga yitwa Nancy Houston. Niwe yanditse ati indahiro ni kibi kibishe kandi kibaho, wowe ubwawe wiyaturira ko kugira werekane kuri umwere cyangwa uri mukuri, kandi nta ndahiro nimwe ivuga ikintu ciza kuri wewe. Iyo rero uri kurarahira ngo uvuga ikintu kibi, ibyo rivuga rero kurahira nibaza ko ari kwiyaturira ko ibintu bibi ngo wereka abantu kuri umwere cyangwa uri kuravuga ukuri, canke utiteze guhemuka ku mabanga aya nariye. Iyo rero abantu barahira babiganisha ku muntu, bavuga ngo no kurahirwa rero ni gihe wewe wakoresheje mu ndahiro. Aha tuvuga nk'abana, abavyeyi, abishwa barashobora kurahirwa. Hama kwirahirwa naho gisha gitandukana n'ico gato, kuko umuntu avuze ngo ndakwirahira no kuvuga ko aza kukugirira nabi, no kuvuga yoshitsa bimwe byo kubako igihe hoba habaye indahiro. Kazoza FM, be your own boss.